kanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagoroka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata byinshi bitandukanye. Gusa cyane tukaza kugaruka kubihejeje kubera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahakoraniye inama nshingamateka irongowe na Daniel Gerase Ndabirabe. Hari ikintu kibaye gisiga ubwenge gituma benshi bibaza ico bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi baba biyumvira. Turaza kubigaruka ko gusa imbere ko tugaruka kuri ivyo bihejeje kuba mu Kigobe, reka dutangurire kuri aka gakuru. Hari bamwe bafise inyota y'izina rikomeye bazosiga n'abandi bafise inyota y'amaronko. Bamwe bati intwaro za Ryogora duhure ziri mu bwoko bubiri, inkuru y'umwubatsi n'umusahuzi. Ngo burya abaperezida batwaza umukazo cyangwa se abadiktateri bose ntibaba basa. Umurwi wa mbere ubasanga bipfuza kwandika amateka y'ibihugu, barota kuronka ivyibutso vyabo, ibitabo bazokwandikwa ko be n'ivyigwa bizoba ku vyo bakoze. Abuzo basanga bashira uburyo bwinshi mu vyo kubaka amabarabara, ibitaro, ingomero z'umuyagankuba, amashure ndetse n'ibindi. Abo muri iyo mugwi wa kabiri nabo nta mbono yakazoza bafise mu vy'ukuri. Igihugu bakibona nk'ikigega baguma bayoramwe amafaranga, abanyagihugu bababonamwo imbohe bazogoma bakuramwe amakori n'intererano zitandukanye. Umugambi wose bazana mu gihugu bawubonamwo akaryo ko gusahura amafaranga. Ubutunzi kamwe bw'igihugu nk'ubutare bafata ko ari icibare cyabo baguma bakuramwo ubutunzi bwabo. Itandukaniro riri hagati y'indongozi zo muri iyo migwi ibiri harimwo umugwi Murantungi, harimwo umugwi w'umwubatsi ndetse n'umugwi w'umusahuzi, nuko umugwi w'umwubatsi akoresha ubutegetsi mu kubaka, mugabo akitwararika ko vyose bikorwa mu izina ryiwe. Uwa kabiri we agakoresha ubutegetsi mu gusahura, ntabwo aba yitwararitse cyane izina zosiga. Ico izo ntwaro zibiri zihurira ko naco nuko hose ata demokarasi zisangamwo. Uburenganzira bw'abanyagihugu usanga bo bugabanijwe cyane, abatavuga rumwe n'ubutegetsi usanga batotezwa bikomeye, ariko ubuzima bw'abanyagihugu gasanga bugendeka mu ntwaro y'umwubatsi ari naho itandukanira n'intwaro y'umusahuzi. Ako nagakuru gatoyi turiko tubategurira inkuru yayo ya nyayo tuza kugaruka ko. Gusa kandi harahejeje kuba akamaramaza mu nama nshingamateka. Muti vyoba bigenze gute? Nta biganiro canke amakoraniro mu nama nshingamateka bizosubira guca ku mbuga ikibiriraho en direct. Nta bamenyesha amakuru b'ibinyamakuru vyigenga bazosubira guhonyora mu nama nshingamateka, hakazojayo abamenyesha amakuru ba leta naho nyene bagenwe. Muti mbega inama nshingamateka igiye gukora mwibanga, ese kubera iki iyo ngingo yafashwe? Bamwe bati nakamaramaza ku gihugu. Izo nizo ngingo zari zifashwe ku munsi wa kabiri genekerezo 19 myandagaro y'umwaka wa 2025 mu nama nshingamateka nk'uko biri mu makuru y'ibanga twaronse. Ingingo itangaje cyane iteye isoni kuri abo bitwa ko baserukira abanyagihugu naho bava mu mugambwe umwe rudende. Reka tuvuge ko iyo ngingo yatanguye kuja mu ngiro kuri no kabiri genekerezo 19 myandagaro y'umwaka wa 2025, aho hari hategekanijwe igikorwa cyo gutora cyangwa se gushiraho umugwi w'abashinga amateka bajejwe gukurikirana ubutunzi bw'inama nshingamateka. Ico gikorwa byari bitegekanijwe ko kiba ikibiriraho ku mbuga z'inama nshingamateka, ariko nta caciye ko. Muri ico gikorwa kandi ntabamenyesha amakuru b'ibinyamakuru vyigenga abahahonyoye. Ubwa mbere abo bamenyesha amakuru bari bashitse ku ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe, ariko baca bababwira ko atabikorwa bihari vyasivye, baca barataha. Ntibamenye ko babahenze kugira bibatariho bari. Mu nyuma igihe cy'isaha 5 z'umurango haciye abivyo bikorwa vyo gutora abashinga amateka bazoba bajejwe gukurikirana ubutunzi bw'inama nshinga amateka canke abo bita abahinyuza bikorwa. Aho rero no haciye hatogwa abashinga amateka batatu ko bakurikirana, aribo Honorable Chantal Barampama, Honorable Jean Chiza yigeze kurongora banki nkuru y'igihugu BRB, ndetse na Honorable Mediatrice Manirakiza.
Muri ivyo bikorwa rero niho uwurongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yashikiriza ko hafashwe ingingo ko atabiganiro bizohora bica ikibiriraho ku mbuga z'inama nshingamateka nka YouTube, kandi ko atabamenyesha amakuru b'ibinyamakuru vyigenga bazosubira kuja aho mu nama nshingamateka kiretse abamenyesha amakuru ba leta bazoba bagenywe. Muti none koko iyo ngingo yoba yavuye hehe? Ese kubera iki yafashwe? Amasoko yacu yemeza ko iyo ngingo yafatiwe mu rwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD kuko umukuru w'inama nshingamateka atari kuyifatana wenyene. Ngiyo ni ingingo ikomeye cyane itari gufatwa na Geras wenyene, yafatiwe mu rwego rw'ibicororo kuko hari ivyo badashaka ko bimenyekana. Amasoko yacu mu nama nshingamateka niko yatumenyesheje. Iyo ngingo rero ije kunyegeza canke guhisha vyinshi. Icambere nuko inama nshingamateka igizwe n'umugambwe umwe, aha biragaragara ko batinye cyane kwerekana ibizoba biriko bibera mu nama nshingamateka kuko atabashingamateka bazoshobora kubaza ibibazo vyabo baserukira nk'uko vyahora. Ikimaze kugaragara nuko mu nama nshingamateka ihari hatazoba hatandukanye no mu ngoro y'inama y'Imana, aho uvuga ubutumwa ari we gusa avuga abandi bagatega amatwi atavyo kubaza ibibazo. Ikindi kigaragara kandi ngo nuko bashaka kunyegeza ibibazo vyahora bibazwa abashikiranganje batumwa ko gusigura canke kwishira ibibazo ku bashikiranganje barongoye, kuko benshi muri bo baba badafise inyishu batanga. Mu nama nshingamateka yahahora abo bashikiranganje bahora babazwa ibibazo nkoramutima, ariko no munsi biragaragara ko atabibazo bazosubira kubazwa. Ivyo bikaba vyoba vyatumye inama nshingamateka ifata ingingo yo kuterekana ibikorwa vyayo ku mbuga kuko vyomaramaza cane inama nshingamateka yose. Muti ni ingingo rero ibabaje cyane, ingingo y'mu burenganzira abanyagihugu bwo gukurikirana no kumenya ibibera mu nama nshingamateka, ibigaragaza ko intwaro iriho ibandanya gukomeza intwaro y'igikenye nk'uko bamwe babandanya babivuga. Siyo mugwi wonyene watowe mu biro bikuru vy'inama nshingamateka irongowe na Daniel Geras Ndabirabe, kuko hari n'abandi, hari n'indi migwi yagiye irashigwaho nk'uko amakuru adushikira abivuga. Muri kano kanya ico tumaze kumenya nuko umwe mu bahora ari abashikiranganje nga mu gihugu c'u Burundi arimwo Martin Niteretse nawe yoba hari komisiyo ahejeje kuzezwa ndetse azokwama akurikirana umunsi ku munsi. Kuko kandi nari mpejeje kubigaruka ko bamwe mu batowe harimwo Honorable Patrice Nduwimana, uyu akaba yamuka mu ntara ya Butanyerera, akaba ari umuhutu wo mu mugambwe CNDD-FDD. Yarongoye umugwi w'amahujejwe indero ugwaruka imico kama no gutumatumanako amakuru. Hakaza Honorable Redemptori Gahitira akaba aturuka mu ntara ya Buhumuza. Uyu akaba arongoye umugwi w'amaho ujejwe ibibazo vy'ubutunzi. Harimwo Honorable Jean Marie Nibarantije aturuka mu ntara ya Gitega. Uyarongoye umugwi w'amahujejwe uburimyi, ubworozi, bidukikije, guteza imbere amakomine hamwe n'ibikorwa vya leta. Honorable Devota Nizigimana, uyu aturuka mu ntara ya Gitega, arongoye umugwi w'amahujejwe intwaro ibereye no gushira mu minwe y'abikorera utwabo, amashirahamwe, inyubako n'ibindi bikorwa leta ifisemwe imitahe. Honorable Zenon Ndaruvukanye, uyu aturuka mu ntara ya Bujumbura, akaba arongoye umugwi w'amahujejwe umutekano no kwivuna abansi. Honorable Nibitanga aturuka mu ntara ya Burunga, uyu arongoye umugwi w'amahujejwe imibano, guhungura impunzi no kunganisha amahirwe no kurwanya sida. Honorable Martin Niteretse aturuka mu ntara ya Butanyerera, arongoye umugwi w'amahujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu mu gihe Honorable Ernest Niyokindi aturuka mu ntara ya Buhumuza, arongoye umugwi w'amahujejwe politike, intwaro, imigenderanire n'amakungu hamwe n'ibindi bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo rero akaba ari bo bahagarariye cyangwa se barongoye imigwi 8 y'amaho mu nama nshingamateka igiye gukora
mu kiringo cyo kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Abashinga amateka bose bakaba bakomoka mu ntara zose z'igihugu, intara za Gitega, Butanyerera na Buhumuza zifisemwo babiri na intara za Bujumbura na Burunga zikagira umwe. Iyo migwi ikaba ifise igikorwa cyo gushinga amategeko no kugenzura ukungene leta ikora nk'uko amakuru adushikira abivuga. Tukiri kuri iki kirabana no kumenyesha amakuru, CNC yahagaritse urunani rw'amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga aho kibazo c'ibitoro kimaze amezi 56. Inama y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru CNC yarahagaritse ku munsi wa kane urunani rw'amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga rwari rwateguwe na Radio Bonesha FM, Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio Shima na Radio Agaseke. Urwo runani rw'amaradiyo rwari rwateguye kuvuga ku ngaruka z'ikena ry'ibitoro rimaze amezi 56 rikaba ririko rikora ku buzima bw'abarundi bwa misi yose. Abarungu ivyo bimenyesha amakuru barababazwa n'iyo ngingo, bakabona ko ariho nyangwa ry'ubwigenge mu gushikiriza ivyumviro, bagasaba CNC urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha amakuru kubahiriza itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Uko bisanzwe bigenda mu gihe hategekanijwe amakuru y'urunani rw'ibimenyesha amakuru, ivyo bimenyesha amakuru bitegerezwa kumenyesha CNC kugira ngo bironke uruhusha atakene na kimwe gisabwe. Ariko ku munsi wa kane w'indwi iheze, CNC yaranze ko urwo runani rw'ibimenyesha amakuru ruba, igasigura ko icyategekanijwe kuvugwa ko kidatomoye, igasaba ivyo bimenyesha amakuru kubanza gutanga ibizoshikirizwa muri ayo makuru azovugwa. Abarongoye ivyo bimenyesha amakuru nabo baranse ivyo bategekwa, bibutsa ko inganda z'amakuru zigenga nk'uko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ribivuga. Kubw'indongozi z'ibimenyesha amakuru, iyo ngingo izibira abanyagihugu ntibasubire kuronka amakuru yo mu gihugu nayo mu makungu, amakuru nyayo. Basaba CNC kubariza ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro kandi no kureka ibimenyesha amakuru bikore mu bwigenge ntangere. Urwo runani rw'ibimenyesha amakuru rwari kubamwo kandi ibimenyesha amakuru Iwacu, Jimbere Magazine na Ingo Magazine. Mu gihe ayo makuru y'urunani yarategekanijwe kuri uyu hari kwigenekerezo 14 Myandagaro, urwo runani rwari rufashwe mu mugongo na Benevolencia, ishiramwe ryamuka mu gihugu c'Ubuholande, ariko nabo urwo ruhusha baragwimanye. Nako kandi mu yandi makuru ariko aravugwa, hari vyinshi biriko biravugwa cyane kubirabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mu ntara ya Bubanza Muranungi, Ibubanza abana bo mwibarabara ngo babayeho mu mutekano muke nk'uko amakuru adushikira abivuga. Mu bisagara bitandukanye vy'i Burundi abana bo mwibarabara baribonekeza, abo batawe imfuvyi canke bahunze ubukene bwo mu miryango barara hanze bagasegereza kugira ngo babeho, ngo barateye ikibazo mu kibano. Ico kibazo kirateye ingorane Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Buri mugoroba imbere y'amazu y'idandarizo ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, abana bashika 40 canke barenga igitigiri cabo kiragoye kumenya, baraza kuryamaho ijoro ryose ku makarato ataco bifuse mu mbeho, babangamiwe n'umutekano muke. Abo bana ngo barabangamiwe cyane kandi mu kibano, kandi bakaba babayeho mu bukene bwinshi. Ku murango bazunguruka ku buriro no ku mashure y'indaro basaba ivyo bafungura, abandi begeranya ivyuma canke amacupa y'ishanda kugira baje kuyagurisha. Bamwe baraniba ibitungwa nk'inkoko bakabiya canke bakabishora mu isoko. Ukwibonekeza kwabo rero kurateye amakenga, kuko buri kwezi ibitigiri vyabo biriyongera, ngo ni intandaro y'umutekano muke nk'uko umwe mu badandaza amenyesha. Utabenshi muri abo bana ni imfuvyi canke abahunze imiryango yabo ibangamiwe n'ubukene, bariko barakura. Bamwe badukana ingesi itameze neza, ibituma bamwe mu banyagihugu batabizera neza. Ariko nubwo ico kintu giteye ubwoba, ibisata vya komine cyane ubuyobozi bwa CDFC ntibugera ico bukoze. Bamwe mu banyagihugu baragerageza gufasha abo bana gusubira mu miryango yabo, ariko bagaca bagaruka kwibarabara.
Kuri iyo ngorane itavugwa, abanyagihugu babandanya basaba ko hoboneka ingingo zikomeye ku bwabo. Birihuta ko abo bana baronswa ubuzima bubereye, bagakugwa kuri ayo makarato baryamako imbere y'amazu y'idandarizo, amazi atararenga inkombe. Sivyo gusa kandi kuko hari n'indi nkuru ibabaje y'ivyabereye mu ntara ya Gitega, aho umugabo w'imyaka 65 yishwe bunyamaswa ku mutumba Mubuga. Icago gikomeye cyahungabanije umutumba Mubuga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu gihugu mw'ijoro ry'Uwimana igenekerezo 17 Myandagaro. Umugabo w'imyaka 65 Joseph Nzisabira yatowe ikiziga inyuma yo gukubitwa cane amahiri, acakererwa n'igipanga ku rugiwe hafi saa 5 z'ijoro. Kubw'intahe zegeranijwe muri ico kibanza habaye igitero gikaze cane. Umukuru w'umutumba Mubuga Emmanuel Misigaro yaremeje ayo makuru agatomora ko imvo zatumye ubwo bubisha buba zitaramenyekana, ariko ntashira kora amatati y'amatongo. Abajejwe intwaro bo bakavuga ko ayo matati ashobora kuba intandaro y'ubwo bwicanyi. Batatu bikekwa ko icaha barahagaritswe mu gitondo cyo kuwa mbere w'iyindwi, no kuvuga hirya y'ejo. Muri bo hakaba harimo umuhungu wishwe Ferdinand Hakizimana w'imyaka 30, umukenyezi wiwe Marie Nshimirimana hamwe n'undi mukenyezi yitwa Jacqueline Ngendakumana. Bose rero baciye barungikwa ku gasho k'igipolisi Gitega kumvo z'amatohoza. Ikiziga c'umuhisi cajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro vya Gitega mu kurindira ibipimo vy'abaganga. Ubwicanyi busubiza gutera ubwoba mu kibano, abanyagihugu bizera ko ubutungane buzotanga umuco wose kuri urwo rupfu abakoze ivyaha maze bahanwe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza, usangiza amakuru bagenza abo bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.